Banywanyi baje imbere magazine turasubiye kuza kuri mwebwe turafise ikiganiro tugira tubashikirize yera Regine ni wagira kibashikirize no musi turafise umuntu ushaka kuganira nawe afise imirima y'imizabibu ego imizabibu irarimwa hani wacu mu gihugu c'u Burundi rero nashaka ndamuhe akaryo kugira ya twidondore hama twinjire neza na neza nido ry'ikiganiro karibu cyane murakoze cyane akazina kanje nitwa barabitahuye Emmanuel abasanzwe ndi umukuru wa koperative Kora ibikomeye nje sanzwe ndarirongoye turabanywanyi 15 hanyuma iryo shirahamwe rifise icicaro muri zone Kabuye umutumba wa Girengeye ego twashimye rero gukorera mu ntara zitandukanye mwatanguye ryari hama nkuko abariko baradukurikirana barakeneye kumenya aha turi ni hehe ego murakoze cyane ahantu turi ku mutumba wa Rumbaga zone Rupecho komine Kayanza komine Ngozi ntara ya Ngozi. Koperative yanyu yatanguye mu mwaka wahe? Koperative yacu yatanguye mu bihumbi 2019. Yego. Ibi iciyumviro cyo gukorera mu burimyi bw'imizabibu caje gute mutangura gute? Murakoze gose twebwe iciyumviro cyo kuja munze muri koperative no kugira tuyumvire igiterwa kijanye n'umuzabibu twaragiye hamwe nkuko twari dusanzwe dukora ibindi bikorwa bitandukanye tukaja mu bintu byo kugira gerefaje yizivoka za kijambere mubona nizo twari twatangije dutera mu gihugu iki cyacu cy'u Burundi turabimara mu migihe kinini ya cyane hanyuma harageraho uko umusaruro uboneka ku bwishi turazamura turazishora hanze tuzishora mu bihugu bitandukanye Kenya Tanzania bigeze aho rero turabona yuko igihugu cacu cy'u Burundi twagikwijije imivyaro y'amavoka n'ivoka zeze tubona rero ati turiko turazishora tubona ikindi kintu twoshobora gukora nkuko abatanzania n'abakenya baza gutora amavoka bashora hariya kuzohingura mu byo bahinguramo natwe tugashikayo tukabibona turabona ati uwo muzabibu wabo bafise hariya nawo ufise amafaranga menshi urabinjiriza amafaranga menshi nkuko ino bakuraho ivyamwa by'amavoka bakabijana mu ntuze muri Tanzania na Kenya aribyo bishitseho bica bibaha amahera menshi nabo natwe tuvuga ati ntitwo zatwemera dushora ibintu muri Tanzania na Kenya ibi kugira ubutunzi bwacu nabwo buherere hariya natwe atacu tubakuyeko tuca tuji inama rero turavuga ati iki giterwa cabo rero natwe dukeneye kuraba ukungene mu Burundi wacu natwe cyo hashika kugira tuze turonke amafaranga y'agaciro nk'uko iwabo amahera bayaronka y'agaciro natwe turonke ukungene leta turabukungene tuja hamwe leta irabukungene ishobora kuca igira ikintu idufate mu mugongo kubumenyi twakuyeyo kuko icyo giterwa natwe dukeneye kuza kugitera iwacu mu Burundi bikorwa gute gutera umuzabibu gushika kuyimbura hama wotubwira ibindi bintu byoba biva mu muzabibu tutoba tuzi murakoze cyane umuzabibu ukungene twafashe intumbero yo kuwutera nk'uko twavyize ndaza kuhagaruka ngira ngo nimwagera mu kuhambaza utegwa ku metero imwe kuri imwe tukaca dufata imetero zibiri z'ubwaguke naho tugatera ubundi mu ntumbero yuko tuba dushaka kubikora nk'ubuhinga nk'uko babikora ahandi nk'uko twabyigishijwe hanze nk'uko tubibona n'abandi ukungene babikora kugira turonke wa mwimbu
nabo bimbura nk'uko natwe twoca tubikora no mu gihugu cy'u Burundi natwe tukaronka umwimbu. Hanyuma wambajije ikibazo kijanye no kungene vyimbuka. Mu by'ukuri igiterwa cy'umuzabibu umuntu yagiteye akakirima neza, ni igiterwa ciza. Hamwe abazungu batubwira ngo dutere imikarutusi n'amagereveri atakintu tuza kuyamurako, mu ntumbero iyo rero turagitera, tugiteye mu myaka 2 kiba gitangiye kwama. Gitangiye kwama ivyamwa vyaco baragifungura nk'uko n'ibindi babifungura ku meza. Akamaro gifise ku muntu yagifunguye gituma agira ubuzima bwiza, na cyane cyane nk'uko umuzabibu hariho abariko baranyumviriza bashobora kwitiranya ati umuzabibu n'uyuhi. Umuzabibu utandukanye n'iyi bahora bumva ngaha mu Burundi, niyo hanze muri Israeli, muri Australia. Mu gihe rero wawufunguye ugira amagara meza, ukagira no kuramba. Icyo bahinguramwo nk'umutobe w'akanovera, bagahinguramo na ve ariyo imivinyu bariko bamwe bavuga imivinyu itandukanye. Yego, hari n'ibindi byinshi bishobora kuvamwo mu mababi y'uwo muzabibu. Hama kujya dusanzwe tuzi yuko ibiterwa byinshi birafise akamaro kanaka cyangwa birafise ikintu kanaka byongereza canke bivura. Umuzabibu nta kintu byoba bifasha mu mubiri c'ingwara canke? Murakoze gose. Umuzabibu ufise akamaro nk'uko muvyumva, mu gihe umuntu yawuteragiye ushobora kumara imyaka 100 kugira usaze. Si ca giterwa batera mu myaka 2, mu myaka 5, mu myaka 10, mu myaka 20 kikaba gishaje. Kugira gisaze ni imyaka 100. Rero akamaro gishobora kumarira abantu ariryo banga bari baraduhishije abazungu, umuzabibu umuntu awufunguye bituma agira amaraso meza mu mubiri. Mu gihe nk'abarya usanga bakamye amaraso, awunuwe yakanwa umutobe wayo cyangwa akagifungura icyamwa cyayo, aragira amaraso meza kandi menshi mu mubiri, bigatuma agira na cya kintu rero cyo kuramba. Kiragwanya ubusaza. Yego, kiragwanya ubusaza. Hanyuma ku muntu rero yagifunguye nta ngwara z'ivyuririzi ziguma ziza kumwegera. Yego. Umuzabibu ni igiterwa kidakunze kuboneka cyangwa kidakunze guhurumbirwa na benshi kugira baciteho bagitere. Inyungu ni yahe? Murakoze cyane. Inyungu ihari kw'ico giterwa cy'umuzabibu, kuko bamwe impamvu kidahurumbiwe ni ryabanga navuga nyene bari baratunyegeje, tudashobora kumenya ikintu cyozo tugirira akamaro kikaduha amahera menshi. Igiti kimwe ushobora kugitera kubera gifise uburambe, mu gihe uri kuragisoroma kiravako kumwimbo mwinshi. Gishobora igiti kimwe ushobora kuzogikurako ku miliyoni 2, miliyoni 3, kuko mu gihe uba wagiteye murumva ko kiramba, gifise ubuhinga bwo kungena ugenda ugikurikirana neza nk'uko uba waravyize. Yego. Iyo mwimbuye muraronka isoko? Murakoze gose. Twebwe mu ntumbero yo kwimbura turindiriye gatoya kugira tuze twimbure. Hari abenshi hanze batubaza ati none muranayifise tuze gupakira amakanyo y'ivyamwa tuje kwihingurira. Natwe rero mu ntumbero iyo ntidushaka kuzobahereza uwo mwimbo ngo uje hanze. Kubera iki? Dushaka natwe kuzohingurira aha mu Burundi. Duhingure havemwo muwo mutobe, havemwo na ya mivinyu, kugira dushaka kimwe dushobore gushora imivinyu hanze, tuzana amafaranga y'amadolari ashobore kuza kugira icyo afasha ku gihugu cyacu cy'u Burundi. Amakori n'amatagisi turonka ingene tuyatanga. Dushaka rero kuzoca dushinga uruganda mu gihe tuzoba twateye ivyamwa vyinshi, kugira turonka umwimbo mwinshi, tuzoca dutangira guhingura
duhige amayizine yo guhingura ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mwotubwira ivyo bihugu mushaka ivyo bihugu muronderamwe amasoko byo hanze? Igome nkuko mubibona hariho ubushikiranganje bujejwe kurondera n'amasoko hanze. Mu gihe tuba twarose umwimbo mwo hamwe nabo barafise ukungene bashobora kuja hanaha bakadodora ati burya turafise ikintu iki kintu cy'akamaro, nabo amasoko barashobora kuyaronka hariya. Ariko rero mwo hamwe ko dufise umuntu w'umwigisha yatwigishije kandi nawe nivyo asanzwe akoramwo muri Australia, we yatwigishije yatubwira ati mwebwe kirakuba mufise gusa umwimbo. Ubu nk'ubu mu minsi mikeya twiteze ko hamwe tuzoba dufise umwimbo mwinshi cankwe aho bigeze azofata itike y'indege azoze kuraba aho ibikorwa kibigejeje, mu ntumbero y'uko naho twoba dufise imisesekara y'ivyamwa vyamye ko uwo mwimbo dushobora kuvugana akabijana hanze. Leta nayo yashobora kuvuga ati iri tunga ryacu ntitworijana hanze, tukarihingura ino iwacu hanyuma tukabidandariza ino iwacu. Koperative Kora ibikomeye ifise imigambi yayo muri kazoza? Murakoze cyane. Koperative Kora ibikomeye ifise ihangiro kazoza yuko ishobora kuzotera igihugu cyose cy'u Burundi cy'umuzabibu, umuntu wanyu wari we wese cankwe umwene gihugu wari we wese akaroswa igiterwa cy'umuzabibu kubera kizomugirira akamaro, na cyane cyane nkuko mwumvise yuko kitasaza, kizomugirira akamaro ku rugo tukabahereza nk'imivyaro nk'itatu cankwe canke itanu bivanye nuko tuzoba twabitunganije, na leta nayo ikamenya ukungene ituba hafi. Muba mufise akajambo kanyuma mushaka kudushikiriza? Yegome cyane. Akajambo dufise nuko leta yodufata mu mugongo, kuko twebwe turi abantu dushaka gukora ibikorwa tutarinze kuzerinze hariya na hariya ngo abantu baze kudufasha. Ata kintu cy'akamaro uri kurerekana cy'igikorwa kizogira akamaro kimarira abene gihugu, umwene gihugu wari we wese akaronka ukungene nawe atera imbere kubera ico giterwa cy'umuzabibu. Rero hari n'ikibibazo usanga tugenda turahura muri koperative, ugasanga turabuze uburyo, turabuze abadufata mu mugongo bikaturusha, ugasanga n'uburyo turiko turakusanya twegeranya hagati y'abanwanyi habaye nyene utuntu tw'intambamyi. Namwe muravyumva nkuko dushobora gutera ihegitari 5 z'igiterwa c'umuzabibu, kandi navyo rero kubera ari bishasha biratuzimba cyane gose, ntibyo bishobora kuronka ukungene tubironka vyoroshe. Rero hamwe leta yoshiramo kuboko ikadufata mu mugongo, twogira akarusho cyane, hanyuma tukazogira ukungene dutera intambwe igihugu cacu c'u Burundi cyose tukagikwiza imizabibu. Hoba hari handi mufite imirima y'imizabibu murima ku mahegitari angana gute? Sawa, murakoze cyane. Imirima dufise turafise imirima myinshi, mu ntumbero yuko imirima tuvuga dufise turafise imirima Ngozi tuhafise ihegitari 4, turafise n'abanwanyi bo muri twebwe nyene bayiteragiye bateye ihegitari, turafise n'Ingozi no mu Kayanza ahantu muri Gahombo turafise inusu ya hegitari twateye igiterwa cy'umuzabibu. Turiko turarabira hamwe rero turashobora kuba dufise hegitari 5 n'inusu. Ariko rero kubera turonka uburyo bituruhije bikaturusha, ari ndi kimwe navuga ati turose ukungene leta dufata mu mugongo, twotera n'amahegitari 100 canke arenga mu ntumbero yo kuzogira turonke umwimbo mwinshi. Umuvyaro rero ku mwene gihugu nawe umwene gihugu abakeneye iyo mivyaro, hamwe turaronka iyo duteragira tukaronka niyo tugurisha. Umuvyaro ku mwene gihugu yawukeneye turashobora kumuhereza ku 10,000 mu gihe yashitse aho dukorera, kubera nawe ari giterwa kizimbye gifise amafaranga menshi. Ico giterwa turashobora kuvugana yashitse kuri tera aho dukorera
kuko aho dukorera neza nyezina ikicaro ni muri provinsi Kayanza, niho dusanzwe dukorera muri zone Kabuye umutumba Girengeye. Yego.